umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarifatikanije n'abakristo mu ishengero rya Pentecote ry'abapolisi muri quartier ya Sokarti muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura kuw'Imana igenekezo rya 29 Myandagaro no mwaka. Mwijambo ashikije abakristo Nyeniteka Sinzohagera yarakeje ku mugambi mwiza bakoze wo kwiyubaka isengero. Ati kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Yongeye ahamagarira abarundi kwijukira ibikorwa vy'iterambere no gukunda igihugu. Nyeniteka Sinzohagera yarangije ijambo ryiwe ahamagarira bene igihugu kwikingira ikiza coronavirus. Ariko kandi ndabakeze kubwa bino bikorwa vyiza mwakoze. Ibi bigaragaza umutima wo gukunda igihugu no guteza imbere igihugu. Kuko iyo turiko twubaka igihugu nka mwene uku, tukubaka insengero nziza, tukubaka amavuriro, tukubaka amashure, ni ugukunda igihugu. Tuba turiko turaterera mu iterambere ry'igihugu. Iyi nyubakwa iri ngaha irashariza igihugu. Twari tumenyereye amasengero yubakwa n'abazungu. Mugabo uko Imana igiye twongera iminsi dusanga na twebwe abarundi twaramaze kuba abazungu kuko nitwe twiyubakira iby'iwacu. Rero ndabakeje cyane mwagaragaje yuko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ari nagira kuri ntumirire abarundi ukura amaboko mu mpuzu tugakora ibikorwa by'iterambere kugira ngo nanone twubake igihugu cyacu. Nta bandi baza kutwubakira igihugu nitwe bwene. Nabo bari kubarindira kubaka iby'iwabo. Reka natwe twiyumvire kubaka igihugu cyacu. Rero nsabe abarundi dusubire kandi twijukira ibikorwa by'iterambere rusange, kuko tuko turagendagenda hirya no hino tubona umenga abarundi ntibakigomba gukora ibikorwa by'iterambere rusange. Kugira isuku mu gisagara, tugakubura, tukubaka amashure, tukaja ku kivi cyo kubaka amavuriro. Twitabire ibikorwa by'iterambere rusange kuko nibituma biha ishusho nziza igihugu cyacu. Nta bandi bazobyubaka bitwebwe. Hama byo gusenga Imana, dukoreshe amaboko, duterere umuganda kugira ngo igihugu Imana duhaye tucyubake, tugiteze imbere mu gukora mwene ibyo bikorwa byose byo guteza imbere igihugu. N'ibyo tubasaba abantu dukura amaboko mu mpuzu duteze imbere igihugu cyacu. Icyo mwiteza kugiteza imbere kuko nitwakora ibyo bikorwa, ibyo nibyo bigaragaza umutima wo gukunda igihugu. Nitwavuga ngo turakunda igihugu cyacu hanyuma ntitugikorere, ntitucubake. Hari byinshi by'ukuri byasambutse bisaba yuko dushiramo ingufu tugakora kugira ngo igihugu gise neza. Hanyuma nihagera ko tugenda dusigira urubyaro rwacu igihugu cyubatse neza. Nagira mbonera n'akajye ko bandanya tubahimiriza kwirinda ikiza cya korona. Mubandanye turabasabye, mubandanye kirahari, tubandanye twipimishe kenshi, ntiturindire gusinzikana, ntiturindire yuko amahaha atoboka, ariko tugire umugenzo wo kwama twipimisha. Twambara agapfukamunwa turi mu mabisi, iyo turi mu bibanza bikoreramo n'abantu benshi, kubera kutabuze ingene bigenda. Twikingire muri wa mugambi wa ndakira sinandura kandi sinanduza abandi. Twikingire kira noneho uru n'urusengero rw'Imana. Iyi ni ingoro ya Mwemera, ntituyangange ko rero tuyibungabunge, tuyizigame. Ni nawe tubasha no gukora n'ibindi bikorwa by'Imana byo guteza imbere igihugu. Ntituzobikora amagara arwaye. Pastori nazotonda ngaha yakizwe n'amagara, ntibikunda. Abaririmbyi bazoririmba bakizwe n'amagara, ntibikunda. Abasenzi muzosenga mwakizwe n'amagara. Cyo gituma tubange tubatera kamo
kugira ngo by'ukuri tubandanye kwiyubara no kwirinda, tugende kwa muganga twipimishe, leta mvyeyi, leta nkozi n'ukuri ntacyo itari kirakora kugira ngo amagara y'abarundi akingirwe.